Imana ishimwe cyane ndabaramukije mwebwe mwese mwe kumadukurikira kumuresha kure Heritage. Amazina nitwa Landry Bukuru. Nkaba nifisa kubasangiza iciyumviro cy'uno munsi naco kikaba kivuga ngo Yesu ni wamara inzara n'inyota. Nta kindi kintu ngaha mwisi gishobora kumara inzara n'inyota umuntu afise uretse Yesu. Harabibesha bakavuga bati ninanwa agacupa nzokumva mpagijwe. Abandi nabo bakavuga bati ninaronka umugore nzokumva mpagijwe, ninaronka umwana nzokumva mpagijwe, ninaronka amazu nzokumva mpagijwe. Mugana murabwiye ngo ivyo byose ntibishobora kukumara inzara n'inyota ufise uretse Yesu. Kubera iki? Umutima w'umuntu ufise ikinogo uretse Imana yonyene, nta kindi kintu gishobora guhaza umutima w'umuntu. Aha muri Yohana 6:35 haravuga ngo Yesu arababwira ati ni jewe mutima w'ubugingo, uza kuri jewe ntazosonza namba, kandi unyizera ntaho azogira inyota namba. Murumva rero umuntu ashobora kumara inzara n'inyota wariwe. Aha ni Yesu ariko arabwira abantu ati ni jewe mutima w'ubugingo, uza kuri jewe ntazigera asonza namba, kandi ntazigera agira inzara n'inyota namba. Rero wowe ufise inzara idahera, wowe uguma wumva umengo ntuhagijwe mu buzima bwawe, nje kukurangira umuntu ashobora kuguhaza ni Yesu wenyene. Ntabwo mariage izotuma uhazwa, ntabwo kugira parcelle bizotuma uhazwa, ntabwo kugura umuduga no kugura parcelle bizotuma uhazwa, nta nubwo kuja hanze bizotuma uhazwa umutima wawe. Ahubwo Yesu niwe wenyene ashobora kuhaza umutima wawe. Hari abavuga bati jewe ninaja hanze nzokumva mpagijwe. Ngo badakwiye ko ari abari hanze birirwa bariyahura. Kubera iki? Bumva le dégoût de la vie, bumva umengo ubuzima burabarurira burababihiye. Muganga ha Yesu yavuze ngo niwo mutima w'ubugingo, umuriye ko ntasubira kugira inzara y'ivyisi, ntasubira kugira inyota y'ivyaha, uca uhazwa. Haleluya. Rero ndabishingira intaye ku buzima bwanje. Je ntaramenya Yesu nari mfise inzara idahaga, naguma numva shaka ico haza umutima wanje. Mugo umunsi nakira Yesu mame n'umukiza, numvise umutima wanje uhagijwe. Kandi bindazi yuko ni nayo ntahe y'umuntu wese yakiriye Yesu. Umuntu wese yakiriye Yesu no bamubaza zo kubwira ati ntaramenya Yesu, nari ifise imanga mu mutima wanje idahaga, nari ifise umutima udahaga. Muga kuva nakiriye Yesu numvise mpagijwe. Rero nta wundi muntu amara inzara n'inyota uretse Yesu. Kugira amafaranga menshi ni vyiza, muga sivyo bizohaza umutima wawe. Kugira umugore ni vyiza, ariko sivyo bizotuma uhazwa mu mutima wawe. Muze murabe umutima w'umuntu wama ukeneya ibintu. Umuntu akiri ku ishuri avuga ati naheze ishuri nkaronka akazi zoba mpagijwe. Aronse akazi nahaca avuga ngo icoma nkagira mariage. Agize mariage nahaca avuga ngo icoma nkagira abana. Agize abana aca avuga ngo icoma nkaronka abuzukuru. Nuvuga ngo urinda upfa ufise umutima udahagijwe. Mugabe iyo ufise Yesu wiga kubumbwa n'ivyo ufise. Uronka abana utabaronka wumva Yesu aguhagije. Ugira mariage utayigira wumva Yesu aguhagije. Uronka inzu utayironka wumva Yesu aguhagije. Ico gituma rero uri kurankurikira nagomba ndakwifurize kwakira Yesu, kuko Yesu niwe mutima w'ubugingo, umuriye ko ntazosubira kugira inzara ukundi. Reka nagize ndabasomera kandi Yohana 6:35. Yesu arababwira ati ni jewe mutima w'ubugingo, uza kuri jewe ntazosonza namba, kandi unyizera ntaho azogira inyota namba. Iyi nzara n'inyota bariko aravuga sijya yo kunwa amazi, sijya yo kurya indya zo mu nkono, oya, ni inzara yo kuguma ushaka ivyisi. Iyo nzara rero imagwa na Yesu wenyene. Ni Yesu wenyene yo kubumba, nta wundi, nta kindi kintu coshobora kuhaza umutima w'umuntu uretse Yesu. Murakoze mwebwe mwese marako murankurikira mu cimviro cy'uno munsi. Yesu abahezagire.